Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakwa amatoza kuri Erwe Kirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka na munezero ntangire byusura ku bana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatoza. Reka rusubire ndabahaye kaze mu banywanyi bacu mukunda kandi mugadukurikira mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakora amatoza mu bisata bitandukanye nka politiki, inkino, indero, iperereza, hagati y'akazi na muntu, umutekano ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa mu makungu ye kure. Ndabaye kataro makuru yacu y'aka kanya, amakuru yute cyane, amakuru ahambaye kubiko biravugwa muri politiki y'u Burundi, akaba rero amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyakura amakuru ariko aragaruka kubijanye na Bertin Gahungu, Generali de Brigade Bertin Gahungu ariko aragirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero akaba yamaze gutabwa mu mfuto nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turaza akubibashikiriza. Turaza no kunyarukira mu gisata kijanye n'itumatumana ko amakuru kuri ubu ngubu aho biko biranuganwa ko Onamob yoba igira ifungo cyangwa se yoba igira igurishwe, ariko kuri ubu ngubu abagize iryo shirahamwe bakaba bafise ubwoba, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bariko baribaza imvo n'imvano y'icyo bagiteye iryo shirahamwe kugurishwa. Banza wibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza gatanu kuri no murecha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza muri Erwe Kirundi. Reka rusubire ndabaye kaze amakuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere ko yari karavugwa mu bijanye no kuba Bertin Gahungu cyangwa se Generali de Brigade Bertin Gahungu kuri ubu ngubu yamaze gutabwa mu mvuto, ariko aragirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ndetse nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza Bertin Gahungu yaramye aravugwa mu mabi menshi aho yagiye akorera hatandukanye, bikananurwanirwa ko ndetse yashatse gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu rero Perezida Ndayishimiye yamaze gutanga itegeko, ndetse kuri ubu ngubu asohoye itangazo ryo kumufata bakamufungira ngahantu ha wenyene bivanye nuko yagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu nkuko mu makuru twabashikirije yabanje yariko arabitomora. Kuri ubu ngubu rero Bertin Gahungu yamaze gufungwa, ariko aragirizwa ko yari yashatse gutera kudeta umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hariko haribazwa ati mbega ni bande bariko baragurisha Onamob mu mpisho. Ubwoba nishavu mu bakozi bishirahamwe rya leta ryo tumanako amakuru Onatel bamaze igihe bumva amakuru ko igisata ca telefone mobile bita Onamob coba kiriko kiragurishwa mu mpisho. Oba ari umugambi kandi muremure w'abategetsi bo hejuru bashaka kwigarurira ico gisata. Abo bakozi bavuga ko Onamob yariko iratera imbere cane, ibi ngo biboneka ntibumva rero ngo impamvu ico gisata cunguka coba ciriko kiragurishwa. Ubutumwa bwabo bakozi nibwo tugira tubasangize hano, twabushize mu duce dutandukanye kugira ngo vyorohe kubashikiriza. Agace ka mbere, Onamob iriko iragurishwa mu kinyegero. Twebwe turi abakozi bishirahamwe rya leta Onatel haraciye rero hafi mwaka hari abantu begereye cyane umuryango w'umukuru w'igihugu batanguye kutubwira akabanga ko hariho umugambi wo kugurisha Onamob, ni ukuvuga igice ca Onatel gikora ibijanye na telefone mobile, ariko ico gihe twabifashe nk'ibihuha ntabyo twigeze twitaho. Muri ino misi ibintu byarakomeye cyane hano ku cicaro gikuru ca Onatel, bariko barafuta ibimenyetso vya Onamob. Ahahora hamanitse banderole za Onamob none zakuweko, nta numwe azi impamvu. Twabajije ababikora bavuga ko itegeko ryavuye ku muyobozi mukuru ngo yabatumye gukuraho ikintu cose cerekana Onamob. Amatwa dusumira ngo Onamob yayihaye smart lesson imwe yari yarugaye.
ariko ngo ni uruyeri rutuma Angeline Ndayishimiye ayigarurira amashiraha agashiramwo rero umutahe. Dufise kandi amakuru avuga ko iyo ngingo yiyamirijwe yimirijwe gufatwa mu nama shikiranganji ya vuba. Uriya ngo Gervas Ndirakobuca wahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi agasubirizwa na Nestor Ntahontuye ngo niwe yari yaravyanze, niwe ngo yabitebeje ngo biba vyaraheze kera. Ndahugarika yari yanse ko leta yibwa ishirahamwe ririko rirunguka cane kandi ngo yarabona abagira barisahure abaribo. Ubu rero ko atakiri muri leta imiryango iruguruye. Igice ca kabiri, kubera iki inzego za Onatere atakintu na kimwe zamenyeshejwe. Mu bisanzwe leta irafise uburenganzira bwo kugurisha amashirahamwe yayo, ivyo ntitubiharira, ariko igitangaje ni ingene ikintu nk'ico gikorwa mu kenyegero. Conseil d'administration ya Onatere nta na kimwe yigeze imenyeshwa kugeza kuri uyu munsi. Les organes sociaux za Onatere nta na kimwe zabwiwe. Umuntu wenyene iyo bafise ico ngo abizi ko ni umuyobozi mukuru wabo. Ntituzi amafaranga bayigurishije, ntituzi ndetse ingene bazotandukanya igice kiraba telefone fixe nico gice ca telefone mobile, vyose ni igipfungu. Ikindi kidusiga ni ingene bagurisha igice cariko kirunguka kandi cariko kiratera imbere. Ubu Onamobo yari isigaye yinjiza imiliyoni 800 ku kwezi z'amarundi, none abasuma baraje kwidutwara atacamira. Mu bisanzwe iyaba avyari bikozwe mu muco hategerezwa kubanza gukorwa audite ya Onamobo. Audite niyo iyo kwerekana agaciro k'ukuri k'ishirahamwe. Ivyo biheze habayeho appel d'offre ku mugaragaro, abifuza kuyigura bakaza guhiganwa, tukabona utanze menshi kandi afise ubuhinga bwo kwiteza imbere. Byobwiwe kandi abo vyiga bose bigasigurirwa abakozi bakanamenyeshwa ingene nazo kwigingira. Iyo bikorewe mu kinywabi bisigura ko hariho uwushaka kwihabwa ataboneka neza. Bisigura kandi ko izotangwa ku giciro gito atahiganwa, uwo azoyironka akaba adakeneye guhiganwa. Bishobora kandi no gusigura itangwa ry'ibiturire ku buryo igiciro c'ukuri gihabwa abayigurishije mu kigega ca leta, akinjira ubusabusa. Kumwe vyagenda ku ndege ya Falcon 50 yahoze irerura umukuru w'igihugu. Turateye akamo abakunda igihugu banke bino bintu. Turacizera ko no muri CNDD-FDD hoba hasigaye na bakeyi bakunda Burundi. Nkuko Ndakugarika yari yavyanse, haboneke abagabo babwira Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe Angeline Ndayishimiye ko badashobora kuguma biba ivy'igihugu uko bishakiye. Ngivyo rero ibiriko biratangwa nk'intahe za abanyagihugu na cane cane abakorera muri iryo shirahamwe rya Onatere nyene rijejwe gutuma tumanako amakuru, ariko urumva ko kuri ubu nyene ishavu riraniga muri abo ngabo nk'uko n'ubundi n'amakuru ku rubuga abishikiriza. Birashabuje cane rero mubandanye mutera akamo. Naho mu Burundi kandi CFCIB iranegura ko ikigo OBR cinziza amafaranga makeya. Ikigo c'igihugu kijejwe ubudandaji n'amahinguriro CFCIB kiranegura cane ko ikigo OBR cinjiza amafaranga adashika ibice 50% vy'amatagisi n'amakori, mu gihe hari abadasiba kugendera mu miduga igurwa amamiliyoni ndetse no kubakisha amazu y'amamiliyaridi. Denis Nshimirimana, umunyamabanga mukuru wa CFCIB, asigura ko bikenewe ko hokorwa isuzumwa
rikomeye nk'iryo kwa muganga mu bijanye n'ubutunzi kugira ngo hamenyekane inzitizi zose zituma ubutunzi budatera imbere. Abandanya kandi avuga ko abantu bashirwa mu mugwi w'abatanga amatagisi ndetse menshi bagera hafi ku 1000 kandi bakavuga ko bakora ibikorwa bifise inyungu z'imiliyoni 700 ku mwaka. Akemeza rero ko atari ukuri. Uwo munyamabanga kandi mukuru wa CFCIB asigura kandi ko hari abantu bagendera mu modokari zigurwa imiliyoni 200 canke 300 mugabo waje kuraba amafaranga batanga muri OBR ugasanga mu myaka 5 iheze batigeze batanga n'amatagisi y'imiliyoni 100. Akibaza iyo ayo mafaranga bayakura. Abona kandi ko ivyo atari ibisanzwe kandi bidakwiye kubandanya uko. Amenyesha kandi ko bigaragara ko hari abantu benshi batariha amakori n'amatagisi kandi ko bidatahuritse. Denis Nshimirimana umunyamabanga mukuru wa CFCIB abona ko ikigo OBR kidakurikirana neza ibijanye n'amakori ngo kuko ababwirizwa kuyatanga batayatanga, akabona ko hakenewe ubutungane ndetse n'inguvu mu bijanye n'ubutunzi nk'uko amakuru ku rubuga n'ubundi bigaragaza cyangwa se abitomora, ndetse n'amakuru duhabwa n'amasoko yacu nayo aba yadushikiyeyo abidushikiriza. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi turabire hamwe n'ubundi kubiko biravugwa no mu bindi bisata biba bitandukanye. Turabire hamwe uko ibintu biba bigiye bihagaze. Amatora seni ihamagarira abanyagihugu kwitabira amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritsiye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora seni uhamagarira abarundi bafise ibisabwa n'amategeko kwitabira amatora y'abakuru b'imitumba ndetse n'amakaritsiye azoba kuri uwo munsi wa mbere igenekerezo rya 25 Nyandagaro uyu mwaka. François Bizimana umuvugizi wa seni asaba kandi ko kwibuka gushiraho amazina 3 ku ikarata y'itora nk'uko biri n'ibwirizwa rigenga amatora batibagiye kandi guha amahirwe abakenyezi bitoje. Bizimana avuga kandi ko mu gihe mu mazina 3 azotorwa hazoba harimwo umukenyezi umwe azoba ari amahirwe mu bazoba batowe ku mitumba, kuko ngo hazoshobora kuboneka imiburiburi ibice 30% by'abakenyezi abanyagihugu bazotora bakaba baba imiliyoni 6 nk'uko amakuru ku rubuga tuyakura abishikiriza. Ivyo rero nivyo vyariko biravugwa mu makuru yo kuri iyi saha kuri mu mihingo itandukanye ngaha mu Burundi. Reka tubashimira mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri nomunesha kuri yanyu mukunda cyane ngo Rudende Isange TV murije kureba bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rontere yambu abadukurikiraga bari mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, nk'abari bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi nk'intara za kera nka za Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba ndetse n'izugu za Butanyerera, Buhumuza, Bujumbura ndetse n'izindi zitandukanye ntabaje kudondora zigize igihugu cyacu Burundi. Tibagiye kandi badukurikira bari mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye n'uducimbiro dutandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dushimira badukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose bitandukanye bigize umugabane wacu wa Afurika nabashije kudondora. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dushimira badukurikiraga bari mu makungu ya kure, nk'abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse n'ahandi ijya n'ino hatandukanye. Ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri isa. Iryo ryari iteka n'umunezero ntangire ryo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.